All right, ndaguhaye ikaze uri kuraturaba right now kuri Isanamu TV online. Nitwa Jibril canke Mr Celeb. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro cyacu gishasha. Bubaye ubwa mbere turonse umutumire wacu. Nawe si uwundi ni umurasta abantu benshi baramuzi, ni umustar nubwo ataririmba. Araza kutwiyagira tubwire vyinshi. Yaje kugira ngo adutere iteka abo umutumire wacu wa mbere and then tubandanye. Welcome brother. Thanks sana. Urameze neza? Sana kabisa. Happy New Year. Yeah, same to you bro. Okay, thank you. 2020 ni umwaka wari umeze gute kuri wowe? Wa bon sana. Oh. Sana kabisa. Sana. Okay. Kubera iki? Kubera iki? Kubera je abantu benshi batinya nibyo binyohera. Okay. Wow. Abandi bagendekera nabi je wajusanga bimeze bon sana. Usenga ihe man? Abandi basenga muga benshi barafuka amagenda ajyama man. Ladies and gentlemen, uriko raturawa right now arashaka kumenya profile usanzwe uzwi ko wibaza ko abantu benshi bakuziko. Bo baba bakuzi gute? Je wanzi Narasko. Umuntu ategura ibiteramo. Yeah. Kandi nk'umurasta wa mbere avyemanga. True that. Ndavyemera kabisa. Rero benshi bavuga wapi. Shaka kuvyemera muri iki gihugu biragoye. Je ndavyemera kabisa ni umurasta ijana kwijana. Nta wangi cyari bana. Amazina yawe nyakuri? Nyakuri nitwa Kurikiza Clovis Blaise. Okay. Niyo amazina navutse nsanganyitse ku ibatisi. Okay. Hamarasko rikaba ryavuye kuri Rasta ukuyeko ta ugashirako ko yo kuri Kurikiza, right? Yes. Okay. Yes. Oh. Ikindi nacho Ras ubwayo nyene isigura prince mu Prince. Yeah, okay, Rasta. Okay. Yeah. Ndashaka kumenya kuba warabaye umurasta nikiye kintu wungutse mu buzima bwawe? Je ni kibazo batari bwambaze. Ariko kera Jesu ukuntu ari imeze. Yeah. En fait nari wawo ndi wo mu site nyene. Yeah. Urabizi ngene biba bimeze. Yeah. Toucher garjouer, barbar bwinshi. Yeah. Mugabo Rasta buragwa kubitonda ibintu byose kubifata uko bije. Mugabo ukavyamortisa. Ko burya ibidushikira ni byinshi ariko ibitubabaza nitwe tuba tubihaye akanya ko kutubabaza cyaye bitunezera bigadutuma turenga abandi nitwe tubigira ko biba binini sino bidushikira byose ni bya bindi birangana bivana gusa na degree bifatanye ko hanyuma ukabiduza swati bikakuduza wowe canke bikaduza ishavu canke bikaduza ubwibone canke swati twebwe turi novuga turi amamoteur atuma ibintu bitubako biba biri simple canke bikaba vyinshi ya rero ku murasta byarantawuje ko ntaco bimaze kweri kubaho ubuzima abandi buri normal mu bandi bantu bose no mara what icuri y'abantu titaye kuvyo ufise ku ma success kubiki ariko ukaba uri umuntu tu araho tu agana bose yubaha bose agendana na bose ikintu gikomeye kera ntaco nari mfise man kera ntaco nari ngira kweri ariko mane shimwe ugerageje guharura imyaka usanzwe umaze uri umurasta yoba ari imyaka ingana gute? 22 ans nkaba maze bientôt uyu mwaka nzokwiza 13 ans mfise identité y'uburasta. Hajya ndafise ikibazo cyangwa abantu benshi bariko baraturaba barashobora bacha biyumvira ikibazo uburasta. Hari abavuga uburasta ko ari ku mutima abandi bakavuga uburasta dread hari abandi bavuga ati umuntu ari umurasta hari ibindi bintu nyene ategerezwa kugendana navyo cyo byumva inzira zitarizo. Ndashaka kumbwire wowe nk'umurasta Rasko umurasta nihe ID y'umurasta? ID y'umurasta niyi niyo karanga muntu mugabo urazi ko ari abafise amakaranga muntu y'ikirundi atari abarundi. Usanga yivuye mu bindi bihugu mugabo arafise karanga muntu y'u Burundi. Mugabo umurundi nyamurundi umurundi yemera umurundi yemera icari arafise indanga muntu y'u Burundi. Rero niyo ndanga muntu yacu nk'abarasta ariko ku murasta vyovyo
si no mu mutima wangu wapi, kuko iyo uri mu mutima bisohokera mu bikorwa, bisohokera mu vyo ukora, aho ubaye, ingene ubona abantu, ingene abantu bakubona, ingene witwara muri bo, ingene ukorana nabo, ingene ubihanganira habaye ikibazo. Ivyo bintu byose tubona umenga ni bito bito bidakonta, nivyo vyerekana amarangamutima y'umurasta. Parce que amadred yonyene nta definisi icuri. Mugabo amadred aza gukompleta icuri wewe, mugabo umuntu yabanje kucibona mu kuciyumvamwo. Ni ca kindi nyene uhura n'umuntu ari umuntu ambagera papa se ngo umurasta umumenya gute? Twe ntiturinda, ni ibintu sinzi ko umaze kubibona, je maze gutembera henshi, ariko nama mbona ikintu kimwe, nibwo bwoko bumwe umuntu ashobora kukuramutsa ntacagira gusabe, ntacagira kubaze, nta na kimwe, gusa yishimiye kuba kubonye akakuramutsa kandi ukabona ko avyishimiye kukuramutsa. Aho rero mu bwoko bwose Imana yaremye ku isi naho honyene biba. Umuyisilamu arahura n'uwundi batazinanye, arashobora no kutamumenya, mugabo umurasta aho uri hose arashobora no kurengana abantu 50 kugira aza kuramutse wewe. Biri deep muri twebwe. Hari ahantu hamwe nari nagiye, ariko buranyirira ko ndabura n'ingene ntaha. Bimwe abandi bahagarara bagasaba lift, niki ace ndavugane kweri ne Bujumbura nta lift nsaba, aho nzi kuyisaba ngaho mu mahanga, kandi nyine ndavuga none ko ntabona izindi déplacement reka mpo. Sinanayisavye wenyene yarihagaritse arandamutsa, ndamwishura, ntiyaranagera muri direction ngiyemo, ariko yarantwara ashika. Understand? Ni ikintu kiba kiri for ni ufite umenga ni n'ubwoko bumwe mu bundi bwoko bw'abandi bantu. Urabitahura kuko dushobora kubona umuvukana mu bantu benshi ukavuga ati nubwo umuntu bw'inyuma bati ujya ni petit frère cyangwa ujya ni petite sœur, naho yoba yitandiye, naho yoba gize iki ukamumenya tu. Natwe ku barasta nuko bimeze. Biragoye ku utari umurasta guca atahura icyo uvuze. Mugabo kuri umurasta anzukara amaze kubibona irimwe canke kabiri ahantu buri hose, tureke naho bakumenyereye, naho baba batakuzi, umuntu arakubona akakwiyumvamo. Ndashaka kumenya umuryango wawe. Mama wacu yavyakiriye gute amaze kubona wahindutse uraba umurasta uja mu bundi buzima? Mama nawe nyene n'umurasta wangu. Mama yari umurasta sana. Kuba ariko baraturaba right now, nimba utamuzi neza, mama wewe n'umustar, n'umuririmbyi cyane, n'umuririmbyi kazi yarabizi. N'ubu sinibaza ko akiririmba. Zaragacishamo buhoro buhoro. Yitwa Rose Twagirayezu, niwe yaririmbye ya ndirimbo Minga yanje urafise n'ijwi byo kurimba byarase. Kera nyiri muto nabona numva izo ndirimbo gusa zumviriza abavye na mere bakicara nyene bakumviriza izo ndirimbo kandi bakumva bararuhuse. Zari muri generation yabo, nico gituma ngomba kumugarukana kuri stage basi aririmbe zijya style nyene cyangwa nshasha. Ziriya nyene egara batama bataza mu majo dutegura kora avuga ati ibintu ivy'abakiri nta kanovera ivy'abakiri bato, twebwe niho haza bo tunganya imyaka tuzogenda. Vuba ndashobora kumushira ku ga stage gatoya akaryohera abantu bakeya, hanyuma akikomereza n'imyaka yiwe tu. Nawe n'umurasta rero? Nawe yari umurasta sana. Je mama ntiyabifashe fo. Mama kubera je nashizemo Madrid meje gukora exeta, uvuga ati aha jewe n'ishure turahejeje. Abandi batabura uniform je nagenda zambaye byaraheze. Mugabo umushatsi ko nawe utondanye gukora ikibazo cya nyuma, siko nawe utahanye kweri. Mugabo mama yarabitahura kuko yarabizi kuva kera ko ndabikunda, yaramaze kubona uwo murongo ko maze kuwufata, kandi jewe ntivyari guca happy.
mugabo cyane ideology imibereho yabo gutungwa n'ibintu isi itanga kutonona ibidukikije ivyo nivyo vyanyespie sana so mama yarabitahura ariko nyene family urabizi baba anko baba yasaze no abonye ngo ahejeje yasaze mu kibano ababanyi aho usengera abavyeyi b'abagenzi abahora bagufata nk'umwana ugiye ufise Madrid bagakubona umenga wapi waragiye mu yindi nzira tu mbe bose ntivyari vyoroshe kuko muri za 2008-2009 nta n'abantu benshi bari bayafise wangu wapi je ndavyibuka ico gihe wasanga ari abana umwe vraiment canke babiri abandi wasanga bafise Madrid yaba yarikoze wasanga bafise akabazo mu mutwe bacavuga ati none aho wasaze none ça fly nyene mais au fil du temps uko umuntu agenda aratera imbere akora iki umuntu ati akamenyera bakavuga ati kumbe nibwo bwari ubuzima bwiwe tu. Speaking of ukuntu abantu bafata ko umurasta ari umuntu afise imico mibi ashobora kuba asmokinga agenda mu zindi nzira zitarizo. Wewe nka Rasco umaze kumva umuryango nk'aba uncle bavuga ati no Rasco iyo nzira siyo nigiki waciye ufata nkawe kugira ngo uba proving wrong ibyo byiyumviro byabo? nico cyambere nakubwiye ni cyarampinduye parce que presque tout de moi a changé at the point abantu bananyibagira uwondi parce que j'étais vraiment wa mu jeune mu bandi full beer amuvuye muri lavandri dutaha lendi ibintu nk'ivyo maze gushiramo amalogs navuze ni aha rero nigo rugamba rushasha ngiye gutangura kugira ngo abantu bahindura isura y'abantu babona abantu bose bafise ubusage niki parce que c'est vrai muri iyi coutume yacu ntibiboneka fresh ntibiboneka neza ariko ni style nabo hambere bari bafise ya Madrid looks bari bayafise so ndavuga ni umuco peut-être wagiye kwera amatondezi menshi ariko nyene ugomba kugarurwa na beneho tu nabo butahura yes hari ababigwi uye benshi barabigira kwera swag nyene igezweho biratesa abamome nabo barabikora parce que biroroshe gutunga sico kimwe na maproduit umwanya wose amameshi umwanya wose umugabo quelque part umuntu adifise kubwica atahuye uramubona sico kimwe n'ujya wundi genda zimaranye 13 ans nta n'umunsi sindigera ndotana zikase gusa nabaze kurota bazinkase abana byose menetse umutwe na mosozi menshi ndiko ndirukanga ntazino ndiko ndirukanga inyuma pour te dire ni ibintu ntibona ntafise jewe sinibona ntafise kenshi barabimbaza umuntu aba yabigoreye ku ibintu byinshi twarabuze ubuzi bwinshi kubera ibi ukaja kurondera akazi bagasangura kwije byose mugabo bakakwankera kubera umushatsi wabibwira abandi bakwegere ngo none ho bimwari cyo woba mugabo ugasanga nanjye kuri jewe kavuga ati that's my life. Yes byaramaze kuba partie y'umubiri wanje ni nkuko mbwiye ati cyukuboko canke cyukuguru ni ibintu ntaba ntahura ako kazi nkagaheba nkabandanya ivy'iwanje mugabo nyene. Warigeze guheba ubuzi kubera dread? Bune bro kandi uremico ge nari nkwame byatari man avuga ati no akanoti ndagakene ariko narabuhevye kabisa narabuhevye parce que natahuye ko batarondera kiri mu mutwe ahubwo bari beaucoup plus intéressé n'ibiri hejuru y'umutwe or que ico je nkoresha umpaye akazi ni mu
mutwe si hanze True that. hanze ntacyo hamaze wambaye chapeau uyikuye ufite umushatsi ufite igipara Rasco, inyuma yo kuba apart yo kuba umu rasta urafise ama activities menshi usanzwe ukora? yego Yes, nko kuri tuvuge niwe chief executive officer wa Now Creative, ijya yamitegura ibiteramo, bijya biteramo byose wamubona bigenda neza from A to Z, bategura ugasanga organization imeze neza, tubikesha uwo brother. Ndashaka kumenya Now Creative, idea ya Now Creative yaje gute? idea ya Now Creative ubwa narisanzwe nkora ibiteramo ku gatwe kanje yazi nka Rasco kuva kera kuva niga mu w'indwi mugabo idea ya Now Creative yaje kubw'inzigo wangu yaje kubw'inzigo sinzi kubyibuka mu myaka ya 2012 11 13 ibiteramo byose byaba ngaha mu Burundi basanga mu Tanzania mu Uganda mu Kenya n'umunyarwanda oveti baraza ngaha bagategura ibintu barapiga rare bakigira kandi barajya amafaranga ya vrai kuko ico gihe n'amashirahamwe yarabemera peut-être no kwera bari yavuye ego barazibasesako ubu kubera bibona bikora ibyo abana bo ngaha nabo nyene nta kibazo bitaho so ico gihe jewe naricaye ndabira ndavuga ni wapi kabisa ibi bintu ntibishobora kubandanya gutya parce que turiko turibwa haraza n'abantu agafenta abantu baje gutegura ibi abantu bakariha pa jamana yoba anasepa bolare na gonga hanyuma abantu tugasiga turarondera iyo tuja none twagira gute twamufatira ariko yabatari n'umurundi ariko rero kubw'iyo nzigo ndavuga ifoko ivyo ntegura ugatwe kiwanje ifoko ngwana nkaja hamwe n'abandi tukagwana kugira ngo itere yacu yo mu Burundi ikogwe ko n'abarundi zeneyo baswe natwegwe ntituja muri Tanzania ntituja muri Kenya ntituja mu Rwanda ngo tuvurugane biranagoye kugira ibindi bihugu tegura igiteramo bobo baba bariyugariye ko mwebwe mwatevye kugara bakaca bazi wanye so ubu rero ndavuganireka umuntu atangure porepore hanyuma duhereze kucugara abantu bose bazoba bategura ibiteramo bazoba ari abarundi naho twushaka tukaba ibihumbi 10 dutegura ibiteramo mugabo bose bitwa abarundi ico rero nico yabana niyo yari nani yanje ya mbere navugane iki kintu ntegezo gukora kandi kugira ngo umuntu urinze umukura ku mbuga yahorako ifoko quand même nawe uduza iki level y'ivyo abandi bari basanzwe bakora so gushiramo ingufu nyinshi kuzana ibintu byinshi kwiyumvira cyane kugira ngo ibiteramo ntibazobwira ati babajama batumye aba étranger batakiza kumbe abana atakitu yakutonesha bitu ni bire tu urumva bica biza gutyo kiba Now Creative kuva muri 2013 ego fin 2013 kubandanya gushika n'ubu naho nyene 2015 2016 bitari meze neza kubera imvo twese tuzi bitari gukunda twarakoze quand même ubu urabona ko haraheze nk'imyaka 4 urabona ko quand même mu Burundi nta munyamahanga kiza kuhakirimbira nabo baje bazanwa n'abarundi bene wabo and ibintu bimeze neza kiriya gihe ndakwibutse ko nta na stage twari dufise na sound utage kwa mzee kwa mshenge shangani ariko ubu turafise ba looms turafise ba looms ba berike ba RPS nama sound menshi ama stage menshi amatara menshi skibia and n'abarundi baratanga kubona yuko harimwo quelque chose bashobora kugiramo competition bashobora gukora ibintu biri ku rundi rwego bisumbirije ivyo twahora dukora nico novuga ngo cyatumye jewe ahanini ndabigira tubifata mu minwa tukayigira ikintu kirimo n'abandi bantu sino jeje ubwanje narabikora ubwiwanje mu vyo nshoboye mu vyo nkunda
yego mugabo ndavuga ni ubu rero harageze yuko twinjira muri byose hanyuma abanyamahanga bahora babikora vraiment badukinjurire baturuhurire twebwe tubikore nk'abana b'igihugu niyo twabikora nabi baze babitubaze kuko baratuzi nibo baze babitubaze yagira umuntu azokwicara ngaho ngo agire ngo gira ukubitirare abana b'abarundi kandi baza aho utaha bazoza bayakwishyuze bose bijuju okay challenges woba warahuye nazo ni nyinshi ya nagafyo